uraberewe cyane bazi yo wow ijisoni sana ni sawa akazina Julienne voilà Julienne Kirundi ni bon I don't know English. You don't know Kirundi? No. Swahili sawa? Yep. Okay, uko salama lakini? I'm good. Okay. Huyu ni mzee ni papa? Papa, okay, your father. Ni mjombaji. Jendi marume huyu. Sawa. Unajisikiaje kuona mjomba ka? Feeling proud to have an uncle like him. Okay. Yeah. Good sana. Okay, sawa. Anasemaje? Anajisikia furaha. Baramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sanga ikaze mu makuru ariko aravugwa cyane irya nino mu gihugu c'u Burundi n'amakuru abavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'amakuru abariko arava mu masoko yacu ni inkuru y'umubabaro ni inkuru mbi iriko iravurwa cyane irya nino idushikiye kano kanya ku rupfu rw'umukunzi wa Nziza Desire harazwi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ndirimbo zigiye zitandukanye ndetse akaba ari n'umuntu azwi mu bihugu bitandukanye ngaha muri Afrika y'ubuseruko urupfu rero kuba ari umukunzi wiwe bari bamaze igihe kitari kirekire cyane bari mu rukundo ndetse bakaba bari banambikanye impeta kugira babane kuri ubu ngubu rero urupfu rwiwe ni inkuru iriko iravurwa cyane dushikiye ngaha mu Burundi muraza kumviriza bimwe mu bibazo ndetse n'inyishu yatanze ku bibazo byabajijwe n'umumenyesha makuru Isaac aho yariko aramubaza kubirabana n'abana yipfuza kuzovyara muri kazoza kumwe n'umukunzi wiwe turaza kumviriza amajambo akomeye cyane kuri ubu ngubu rero uwo yita umukunzi wiwe canke se uwo bari kuzabana kuri ubu yitavye Imana ni inkuru y'umubabaro iriko iravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu Burundi inyuma rero kidashika n'umwaka basezeranye kubaka ugwabo yitwa Inarukundo Bijou n'umutambukanyi w'umuririmbyi Nziza Desire akaba yitavye Imana kuri no wa gatanu itariki ya 16 mu Kakaro umwaka wa 2021 akaba yaramaze amezi atari make akitswe n'amagara abakunzi rero b'umuziki ndundi bakaba babajwe cyane n'urwo rupfu kuyo umutambukanyi wa Nziza Desire ndetse abakunzi biwe by'umwihariko bakaba bariko baramurungikira ubutumwa bwo kumuhoza ariko imbere yuko tubandanya n'ibindi banza urabe inoreresi nireresi ya Isaac TV aho umenyesha makuru wa Isaac ariko aramubaza ibirabana n'umutambukanyi wiwe ivy'ubukwe ndetse n'ibindi bitandukanye yagiye amubaza reka tubanze tumukurikira inyuma yaho turaza turaba n'izindi nkuru ziriko ziravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Very expensive, can see. It's very expensive. This is Kenzo. Ndo jina like yake? Kenzo. Yeah. Okay, well pass ya kuvaa. Il pass ilikuwa baba harusi. Sasa mara nyingi wa manager kama nyie waga mnakuwa na saa mbili. Ndio mambo. Sasa mimi nahitaji kufahamu kitu kimoja. Kwa nini mchagua hizo kala? Kwa nini? Ni kala yenyewe napendwa sana. Gold. Okay. Or. Alafu Lolilo amekimbia Mike mzee. Wewe unahisi ni kwa nini? Sijui, ataongea ni mwanamuziki na ataongea. Ameshatimka. Yaani hata hapa huwezi kumuona tena. Iko karibu atakuona. Manager hata kama manager wa Lolilo. Wote, si ni manager South Africa najua. Hata hapa ukoona show. Tizama show zake utaniona. South Africa. Na hapa. Laidi kubwa. Mtunza milioni 1.5. Ha? Sumuulize. Sasa manager, mwizo pesa sinichorea hata 5,000. Hii ya watu wangu leo. Tunaenda kuenjoy. Wewe uko na siku yako takuita na wewe upewe. Sawa manager, mimi nashukuru bwana. Bila kukumalizia basi haraka, yani sikuchoshi sana maana nimechoka. Hii sherehe umewekeza kama pesa ngapi? Manager sasa ni siri yetu sisi. Ni siri ya ndani. Ni siri basi. This is private. Is a private. Ni siri mimi manager. Nikihesabu hata milioni 10 ishaenda hivi. Bila ubishi milioni 10. Mzee unakubali? Tukichanga kila kitu milioni 10 na njoo bado tuyamaliza. Baada hapo kuna sherehe zingine zinaendelea? Utapigiwa simu utakuja wiki nzima. Wiki nzima? Yeah. It's unbelievable. You're number 1. Nakubali. You're number 1.
Basi mzee mimi nikushukuru sana. Lakini This is the best wedding 2020. Guys, listen carefully. This is the 2020 wedding number 1 in Bujumbura. In Burundi. Okay. In Bujumbura, in Burundi, number 1. Ile gari jina yake inaitwaje ile gari? It's a Mercedes 2019. Yes. Nakubali. Mzee, unanichemsha. Mzee unanichemsha. Grâce à Kenzo. Salvatore Ferragamo. Ndio inaitwa hivi. Salvatore Ferragamo. Nakubali mzee. Mimi kizidisha hapa nitakuwa na kwanza Burundi kuvaa. Hakuna mwingine. Saa 2 Rolex. Rolex ndo market Tony. Hii bei gani online? Online bei gani? Ingia online utaona Rolex. Nakubali. Nimetoka South juu ya hii mariage. Lakini sasa patron umeshinda kunichorea 5000 patron. Wewe sio leo uko na siku yako. Sawa. Kila kitu kisha pangwa. Na haraka. Au kuna menifanya. Na pale Nziza ndio nikataza. Yaani pale ungetaka vurugu ingekuwa. Nziza na madam yake kwa. Lolilo njoo ufanywe vurugu kidogo. Lolilo. Aisha kimbia. Ndio ule njoo ufanywe vurugu na manager anataka kukupe kitu. Kuna zawadi ya manager hapa. Njoo kidogo akupe zawadi. Lizo. Sawa. Mimi nikushukuru. I appreciate so much. Okay. Everyone was here. We appreciate so much. Thank you Nziza to welcome us this wedding. Lolilo. Lizo, manager ana zawadi yako. Manager ana zawadi yako. Wewe unakataa kumnitika manager? Manager kafanya. Manager ana zawadi yako ameniambia. Alifurahi sana najua. Waambie mambo yashafanyika. Jamangu sana amenipokea South Africa. Inasemekana na pesa za kumnani kidumu ili muimbe ile ngoma alitoa hiyo. Inasemekana. Hapana. Ameshafanya mengi sana zaidi ya hayo. Amenichukua South Africa. Hapa amenipokea vizuri, nimetoa nyimbo amenisupport. Ndio amekuvika leo. Mbona unaanza wewe Isaac? Uko unatafuta kutukanana? Hapana. Mbona unaacha mambo ya hivyo? Sinauliza. Hawa watu kama hawa ndio hatutaki Burundi. Hamtutaki. Hatuwataki watu wa kuzua kusaidia. Hamtusaidii. Mko mnatutukanisha. Sasa umbea. Sasa umbea gani? Acha mambo umbea. Sikia nikwambie. Wewe niulize mambo. Niulize mambo ya kuelekea na muziki wangu. Muziki wako. Hapana kuniuliza mambo ya uzushi. Sawa. Huyo ni uzushi. Na uzushi ukishakuwa mwingi tunaharibu kazi. Kabisa. Najua hilo. Sasa Lizo, indirimbo yawe na kidumu. Yageza aho ushaka ukigera. Niragera aho ushaka. Ushaka ukigera he. Kure cyane gusuma. Parce que jour de jour gendiduga. Ahanye turi ku rubanza rwa Nziza Desire. Nivyo bikuru ari kumbaza. Nice. Okay. Ku rubanza rwa Nziza Desire. Wewe abaye mu garçon d'honneur. Why? Ndo mu garçon d'honneur parce que Nziza Desire ni mu legend kuri jewe. Nziza Desire atanga umuziki imbere yacu. Yamaze gukora byinshi mu muziki. Hanyuma yansavye ko nshobora kuba garçon d'honneur wiwe. Kandi vraiment vyangoze ku mutima kubona umuntu nka Nziza Desire amaye ico kibanza. Hanyuma murabona ukuntu tuberewe. Chukua chombo. Yatoye umugore mwiza kandi barakundana. Urukundo nirwo rwa mbere kwisi. Okay, Lolilo muguheraheza. Abantu barakene kumenya exactement ama planification ya Lolilo umwaka uraheze. Hari ikindi gisasu kije canke turindire kuba cyane ngiye kubabwira. Nice. Abana darikure mu banza kwa Nziza Desire babonye byinshi twavugana ariko urumva abanse ko mvugana na madame wiwe ariko uko bigenda kose naco. Mama Nziza Desire ngo reka ndavuga mama ni sawa muraho mama amakuri iminsi mama uranyibuka yego ndakwibuka uno munsi mwana wacu yagize mariage je ndanezerewe cyane urazi ngene nezerewe ku mutima cyane impuzu yawe yego mama none Peter niyo twamubonye babanze ntitwabonye bari turabizi yuko ari mu Rwanda natko ari igihe cya coronavirus barabugaranya ari okay hamanuze nya nawe Dr. Cloud Dr. Cloud nawe kugira ni wewe wamumenya haraho so mama urazi inkwano Nziza Desire yarongo yakoyanga akarakabanga Nziza Desire yakoye inkwano ingana gute yakoye meshi angahe mama utuweshe tushaba cyane tugiye kandi je nayamenye ndashaka menye kasha mama yakoyanga ni miliyoni 5 niyo nkwano yatanze mama urafise abakobwa urafise abakobwa bubatse benshi bana batarubaka none hari umukobwa wa numwe umaze kumukosha amafaranga
inde hari umukobwa wawe n'umwe amaze oya je gukosha maze kurongoza uwo muhungu gusa sawa nawe ubona arongoje nawe umukobwa nawe yagiye ntihari bwagere mu gusa muraberewe wabaye inkumi ikwe mama buryo ugifite imyaka ubona nza ukobwa ngaheje jewe mandakuravye nka wewe imiliyoni 8 rahira nukuri yo nyarusa eje mu gitondo abanyani bo bazoca bayakira mama waberewe vraiment wambarira amafaranga ngana gutema wambarira ngahe no munsi amafaranga ibi byose abiguza ngahe ibi nambaye yo byagutwe menshi reka tumureke mama rege yigire kuruhuka mama urakoze mbane muryoherwa rero n'umuryango namwebwe n'umuryango ndanezerewe cyane kubera ndarongo difura yanje ya mbere urumva ariko yari yaratevye kugira arongo yafite imyaka ingana umuhungu w'indero yego kandi mama warigize kubwira ariko waririmbye none muririmbye muririmbye kazi turimbire gato kutikoze mu gahogo no ngaha basi uryohera abana mama mba yuko twanye turirimba none